iyi moto entretien yayo ni entretien twavuga yuko ingana n'ubusa, no kuvuga nta bintu byindi by'amavuta ya vidange, amavuta yo kuvangana na essence nka kujya kwizindi moto ikenera. Ikikenera gusa ni umuyaga nkuba, hanyuma umaze gusharja bashobora kuyigendesha ukagira amakuruse yawe atangoranye. Mwarabonye n'imodoka ntoya twakoze nayo nyene itanywa igitoro. Ibi byose rero biri mu mugambi wo gufasha abene gihugu kugira ngo bashobore kuronka ubundi buryo bwo kwiyunguruza butarinze gukoresha igitoro. Kandi biri muri ya ntumbero y'umugambi wa leta kugira ngo yambona kazoza ya leta y'u Burundi yuko mu mwaka wa 2040 iyo bita les gaz à effet de serre bihumanya ikirere. Mu bidukikije rero ni ngendeshwa nyazo zikingira ibidukikije. Ni ngendeshwa nyazo zikingira, ari naco gituma kubera yuko isi yose ubu yahagurukiye ikibazo cha changement climatique, izi ngendeshwa hanyuma tugashobora gushika kucyo abarundi batwitezeko aricyo kuronka izi ngendeshwa mu buryo bworoshe. Ndiko ndavuga iki kubera ko hamwe tworonka uburyo bugwiriye, hanyuma ibi bikoresho dusanze dukura hanze bikaza ku bwinshi bitubutse, hariya tubigurira tubigura ku mahera make. Kuko ntumye ko nka container y'imoteri sindayigura cyo kimwe nuko notuma imoteri 10. Iyo container rero ikiza ku giciro cyamaze kuja hasi cyane ku buryo bw'uko n'iyingendeshwa reka tubashimire kandi tubahe n'ikaze kuba mwashitse hano kugira ngo tugire ivyo tubashikiriza kubijanye n'ivyo irishirahamwe ryacu Electromeka ririko rirarangura muri uyu mwanya, kandi rimaze iminsi ririko rirakora kugira ngo mwebwe hamwe n'abene gihugu muri rusangi bashobore kumenya ivyo turiko turakora, hanyuma bamenye n'imigambi n'imigabo irishirahamwe Electromeka rifise. Kaze rero icyatumye ahanini twifuza kubasangiza iki kiganiro no kugira ngo tubamenyeshe ko irishirahamwe ryacu ariryo Electromeka rimaze iminsi mwarabibonye mu biganiro byarenganye ku ma media atandukanye. Tumaze iminsi rero turiko turagerageza gukora ingendeshwa zitanywa igitoro. Mwarabibonye twaratanguye tuzagura ku makinga y'abantu bagendana ubumuga. Turabona yuko ari karabafasha bamwe mu bo twazihaye. Hariho ni moto mwabonye ibiganiro byarenganye twamaze gushira ahabona, nayo nyene ikaba ari imoto itanywa igitoro. Mwarabonye n'imodoka ntoya twakoze nayo nyene itanywa igitoro. Ibi byose rero biri mu mugambi wo gufasha abene gihugu kugira ngo bashobore kuronka ubundi buryo bwo kwiyunguruza butarinze gukoresha igitoro. Kandi biri muri ya ntumbero y'umugambi wa leta kugira ngo yambona kazoza ya leta y'u Burundi yuko mu mwaka wa 2040 tuza dufise igihugu kifashe, hanyuma mu mwaka wa 2060 tuza dufise igihugu kimaze gutera imbere. Rero muri Electromeka twafatiye kwiyo mbono kugira ngo dushobore gufasha kugira ngo bwa butunzi bwinshi igihugu cyacu cyahora gikoresha mu kugenda kutuzanira igitoro hariya hanze bumwe buze buragabanuka, kuko tuvuga yuko izi ngendeshwa zitanywa igitoro hamwe zogwira zikaba nyinshi. Urumva ko n'igitoro cyahora gisumwa hanze kice kigabanuka, isigura ko amadevize leta yahora ikoresha kugira ngo ishobore kuzana icyo gitoro nayo nyene azogabanuka. Rero ahanini cyane twifuje muri Electromeka
kugwiza mu mwanya wa mbere iyi moto yitwa Muravyo. Ni iyi moto mubona nicayeko, iyi moto yitwa Muravyo. Iyi moto Muravyo rero twashimye ko yogwizwa bivanye nuko igihe tumariye kuyisohora no kuyishira hanze abantu bakayibona. Ni moto yakunzwe cyane n'abantu benshi bivanye ingene ibangutse, ingene yoroshe kugendesha, n'ingene ata bintu byinshi isaba muri entretien yayo. Nkuko muyibona iyi moto nta ngitoro inywa, ikoresha umuyaga nkuba, iriho chargeable. Hanyuma nta mavuta ya vidange ikenera. Iyi moto entretien yayo ni entretien twavuga yiko ingana n'ubusa, nukuvuga nta bintu vyindi vy'amavuta ya vidange, amavuta yo kuvangana na essence nka kujya kwizindi moto ikenera. Iki kenera gusa ni umuyaga nkuba, hanyuma umaze gusharja ugashobora kuyigendesha ukagira amakuruse yawe atangorane. Rero twifuje yuko iyi moto twoyigwiza ku rugero runini bivanye n'abariko barayisaba ari benshi cyane. Tukifuza rero yuko muri Electromeca twaciye turaba uburyo dukeneye kugira ngo iyi moto igwizwe. Dusanga ni vyiza yuko kufata abantu benshi barenze umwe kugira ngo bazane imitahe yabo muri Electromeca. Cyo gituma twugura ikintu bita actionnariat muri Electromeca kugira ngo haze abanyamitahe baze tugira umugwi, hanyuma dushobore gushira uburyo hamwe, dushire gushira ingufu hamwe nkuko bisanzwe bizwi kandi bivugwa yuko ubumwe bugira ingufu. Twashatse rero kugira ubumwe n'abandi bantu, hanyuma iyi ngendeshwa tuyigwize, dutume ko ibikoresho bya nkenerwa nk'amamoteri n'ibindi, hanyuma igwizwe abene gihugu bashobore kwironka ubwa mbere ku giciro ciza, hanyuma kandi uwari we wese yoshobora kugura ijya yindi moto isanzwe abashobora no kugura niyi. Mu bisanzwe izi moto electric canke zitanywa igitoro ubwazo ziba zizimbye cyane, ariko niyumviriye ko muri Electromeca twabonye ko tubaye benshi tugashira ingufu hamwe tukaronka uburyo bwinshi, tukasha dutuma ko ibintu mu buryo bwa gro canke mu buryo bwo kurangura byinshi bica bigurwa amahera make, bikaca bishika ngaha bizimbutse. Hanyuma iyi moto n'igihe tumaze kuyikora ikaba iri ku giciro ciza gusumba aho gura utuntu dukeya 10, 20, 30 ugasanga bije kuri detail, hanyuma bica bizimba. N'igihe rero tuyikoze bica biba kwibeye ndende cyane, ugasanga mwene gihugu byo mugora kugira ngo ashobore kuyigura byoroshe. Rero mu ijambo rimwe kwari kubamenyesha Electromeca ivyo iriko irakora muri uyu mwanya n'icifuzo naho ishaka gushika muri kazoza. Ikindi nacyo twashaka kubamenyesha nuko izi ngendeshwa tumaze kuzigwiza zikaba nyinshi, nuko twifuza ko tuzoshiraho ivyo bita ama station de charge, ahantu abantu bazo bariko baranyonga izi ngendeshwa ashobora gushika igihe muri quartier abamwe atamuyaga nkuba babonetse agashobora gusharja. Izo station de charge zoba ziri mu bibanza bitandukanye, tuzodezinya mu nyuma, zizoba zikoreshwa nayo nyene izuba, zoba ziri alimenté par des panneaux solaires. Rero nkuko ivyo navyo nyene biri mu migambi ya leta, vyaravuzwe mu nama natumiwemwo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka uheze muri lancement officiel de la mobilité électrique ku rwego rw'igihugu. Vyaravuzwe yuko iyo migambi na leta yacu ifise. Murumva ko tuje kugira ngo dufate mu mugongo leta, twese hamwe tuje ku kivi kugira ngo iyo migambi ya leta ishobore kuja mu ngiro kandi natwe tubigizemwo uruhara. Rero iyo ni yindi volet canke yindi projet, ikindi gikorwa twifuza gukora muri Electromeca. Ubugira gatatu nuko muri Electromeca dufise ubuhinga n'ubumenyi bwo gushobora guhindura izi moto zisanzwe zinywa igitoro, tukashobora kuzihindura hanyuma zikagira moteur electric, zigashobora gukora zikoresheje umuyaga nkuba zitarinze kurindira gukoresha igitoro.
hariho rero ivyo bita conversion ushobora kugira convertissement tukakonvertisa izo moto zisanzwe a essence zigashobora kuba moto electrique je navyo birakunda hanyuma mu nyuma rero bivanye n'uburyo ingene buzoba bwamaze kugwira ni modoka zisanzwe izi modoka ntonto zigira transport za mataxi agira transport ngaha mu gisagara nayo nyene tuzoba dufise uburyo turafise ubuhinga bwo kugira ngo dushobore kuyahindura ashobore gukoresha essence igihe essence ihari yabonetse canke akoreshe umuyaga nkuba igihe essence yabuze ubwo buryo bubiri imodoka ikaba hybride igashobora gukoresha essence igihe essence ayifise agashobora gukoresha na electricité igihe essence yabuze moto muravyo twakoze igihe twayisharije neza ikuzura shobora kugenda ibirometero 50 kuri charge imwe ivyo rero mugabo nibisigura ko tudashobora kurenza ngaho birakunda bivana na capacité ya batterie twashizemo ariko ubu iyo izo duriko turakora ubu ni ibirometero 50 irindi banga twavuga kuri icyo kibazo nuko hariho ibanga ryo kugendesha iyi moto ku buryo bwuko jewe ndashobora kuyigendesha genda ibirometero 60 wewe wayigendesha ukayigendesha ibirometero 50 bivana rero ninge twayigendesha hariho uburyo bwo kuyigendesha butuma uziganya umuyaga nkuba uri stoke muri battery nubundi buryo ushobora kuyigendesha ugasanga umuyaga nkuba uhejeje n'ingoga na n'ingoga abagendesha ingendesha z'igitoro nabo nyene barabizi urashobora kwakselerera kuri pedal imodoka ikirukanka ukagomeza ukuguru kuri accelerateur ikirukanka goma yiruka hanyuma uko akselerera niko imwe igitoro cyinshi ariko iyo waksereye ugakora ko kuri pedal imodoka ikagoma igenda utari kuri accelerera urumva hari igitoro kitaba kiri kwiragenda no kwizingendeshwa nuko nyene uko wakserera niko uburi kurakwega umuriro mwinshi muri battery ariko wakserera ukacurekura ikagoma igenda hariho umuriro utaburi kuravamo kandi iri kiragenda ni muri ubwo buryo rero umuntu ari karayigendesha amenya ingene ahangira umuriro afise nico gituma ushobora kugenda ibirometero byinshi bivanye n'ingene uzi ingene uri kurayikoresha ingene gendesha cyangwa ugasanga umuriro waguheranye n'ingoga kuko wagumiye wakserera kandi bitari binakenewe izi moto zigenda hakoresheje umuyaga nkuba ni moto zidasohora ya magaze yo bita les gaz à effet de serre bihumanya ikirere mu bidukikije rero ni ngendeshwa nyazo zikingira ibidukikije ni ngendeshwa nyazo zikingira ari naco gituma kubera yuko isi yose ubu yahagurukiye ikibazo cha changement climatique izi ngendeshwa nizo zikenewe kugira ngo zigabanye bya vyotsi bihumanya ikirere bisanzwe bigwiriye cyane kandi izi ngendeshwa zinywa essence zikaba zifise uruhara runini mu igwiriranya y'iryo myuka ihumanya ikirere igiciro cy'iyi moto ubu turiko turayikorera miliyoni 5 ni nka prix twavuga ko ari promotionnel kuko ubundi izi ngendeshwa zinywa zitanywa igitoro usanga mu bindi bihugu igiciro cyazo ari inshuro zibiri ijya ngendeshwa yindi sanzwe nk'igitoro ni kuvuga ufashe nka moto nk'iyi itanywa inywa igitoro ushaka nk'iyo nyene itanywa igitoro usanga uyiguze inshuro zibiri donc le prix iba ari double kenshi ariko twebwe iyi ku miliyoni 5 ni igiciro usanga kingana canke kiri munsi gato yazijya ngendeshwa zinywa igitoro nk'izi izi ngendeshwa umuntu ayiguriye ngahe wacu tuca tumuhereza bwa mbere garanti y'umwaka muwe mwaka turashobora kuyimukorera atandi mahera tumusabye uretse ari nk'ipièce rishasha agombe gushiramo yo kuramplace service après vente rero iri ni kintu mwatekanije hamwe bishitse nk'umuntu ariko arayigendesha umuriro ugahera niwe buryo mwateguye canke ibanga kugira ngo umuntu ashobore kwidepana kumudepana abishitse ugahera umuriro ari mwibarabara murakoze cyane icyo kibazo twaragikemuye mu gushiraho ngaha tableau d'affichage yerekana umuriro umuntu abafise ni kuvuga kiretse gusa nyene kwigendesha yasamaye moto bwayira mwereka umuriro afise ingene ungana ni nka bya bindi horobona numwibarabara zigende n'icwa zinywa igitoro akagira icyo bita panne bête
igitoro kikamuhererako kandi kuri tableau de bord yabonye ko kiriko kiragira gute kiriko kirahera rero uretse gusa umuntu yoba yasamaye nawe ubundi moto iramwereka ati umuriro ufise unganuko hanyuma akagenda aziti umuriro ufise unganuko akava muhira yasharije canke ageze ku kazi imbere ko ava ku kazi akaraba yuko umuriro ukwiye agasharije kuko izi ngendeshwa twazikoze mu buryo bwuko ahantu hose ushobora kuronka prise yakura isanzwe aracomekako ugasharije ahantu haduga biroroha ko umuntu ashobora kuyikoresha vyoroshe mu gihe itafise bitese zingendeshwa ngaho Bujumbura nta hamwe zishobora kugenda aho Bujumbura nta hamwe zishobora kugenda gusa bivanye n'ubushobozi bw'imoteri tuba twashizemwo irashobora kutaduga ruguru mu misozi ariko kandi umuntu aje muri electromec akatubwira ati je nshaka mu nkorere imoto iduga mu misozi turayimukorera ni question yo guhindura la puissance ya moteur tugashira moteur ifise ubushobozi bwo kuduga gusumba ivyuma dusanzwe dukoresha izi moto nk'imoteri tuzikura hanze hamwe n'amaccessoire yazo ama batterie nta mabatterie dukora nayo nyene nayo tugurira hanze uravyumva ariko ibisigaye ama chassis yose donc ibi bya ferraille yose ntwege tubyikorera ngaha koresha ivyuma tuguriye ngaha tukabikata ku ma dimension twifuza tukabiteranya hanyuma tukabiha forme twifuza bikagenda neza hanyuma imoto igahagarara nk'akarorero nk'iyi mubona ngaha iyi ni chassis turiko turakora ya moto muravyo iyi mubona ngaha ni chassis ya moto muravyo iyi nko mu misi nko mu ndwimwe izoba imeze nk'iyi mubona nicaye ko ngaha rero amapine ni najya amapine nyine asanzwe amajanti najya amapine asanzwe niyo dukoresha ariko imoteri amaccessoire ama batterie byose ivyo ni ibintu tugurira hanze intambamyi duhura nazo ubwa mbere ni intambamyi z'uburyo ari naco gituma mwumvise yuko twuguruye icyo bita actionnaire kugira ngo igikorwa tugiterure turi umugwi hanyuma iyo ntambamyi y'uburyo ishobore kuva mu nzira dushobore kuhingura ibintu byinshi nkuko tubyifuza kandi nkuko bene gihugu ariko barabidusaba hanyuma ikindi gikurikira nk'intambamyi rimwe ikunze kwigaragaza atari imisi yose nuko twebwe nyene abene gihugu twebwe nyene abarundi biratugora kwemera cyane guha agaciro ibintu bikorewe ngaho iwacu iyo nayo niyindi ntambamyi ugasanga ntitubihurumbire vy'iwacu ugasanga dushatse guhurumbira ibiva mu mahanga kandi mu byukuri ugenzuye ukabiraba wosanga ivy'iwacu binakomeye kandi binakora neza gusumba ivyo vy'imva mahanga akarorero ni imoto tumaze kwakira ngaha zakorewe hanze mugabo zikaza zifise utuntu tubona yuko tutagenze neza mugabo tukadukosora hanyuma benezo bakazigendesha rero nico ahanini nivyo ikintu dusaba rero abariko baratwumviriza canke tugasaba ubutegetsi abaturongoye nuko bodufata mu mugongo hanyuma tugashobora gushika kucyo abarundi batwitezeko aricyo kuronka izi ngendeshwa mu buryo bworoshe ndiko ndavuga iki kubera ko hamwe tworonka uburyo bugwiriye hanyuma ibi bikoresho dusanzwe dukura hanze bikaza ku bwinshi bitubutse hariya tubigurira tubigura ku mahera make kuko ntumye ko nka container y'imoteri sindayigura cyo kimwe nuko notuma imoteri 10 iyo container rero ikiza ku giciro cyamaze kuja hasi cyane ku buryo bw'uko n'iyingendeshwa tuyikoze ikija ku mahera make ugasanga wa mwene gihugu nawe ahatoreye akoyo kubira mworoheye kugira ngo ashobore kwironka ico ni kimwe hanyuma ni ibijanye n'impusha leta rero yotworohereza kugira ngo nk'abantu basanzwe bafise baronse izingendeshwa baziguze bakabaha ubwo burenganzira bwo gushobora gutembera hose ngaha mu gisagara na cyane mu ntumbero kugira ngo n'abandi bene gihugu bazijukire bahimirizwe babahereze ama avantage yotuma abandi bijukira izingendeshwa
aho kugura zijya zinywa igitoro. Ubwa mbere ikibazo ca mbere ni ikibazo c'imitahe. Ubu imiryango iruguruye, umuryango iruguruye, uwifuza kuguza kugura imitahe muri Electromeka imiryango iruguruye. Hari imitahe 500 iri ku isoko, kandi umutahe umwe urugurwa amafaranga miliyoni umwe. Ushobora kugura umutahe umwe canke imitahe myinshi kavara n'uburyo uba ufise. Rero kuri icyo imiryango iruguruye, uwifuza kuza kugura amakisho canke imitahe muri Electromeka arahawe ikaze. Hanyuma iyo umuntu ubu agombye ko tumukorera moto, azana avance. Amaze kuzana avance akariha avance yiwe ariha kuri bank, hanyuma akatuzanira bordero, tutangura kumukorera moto yiwe. Imisi 30 tuba tumuhaye moto yiwe. Hanyuma rero hariyo nkumbure abo bantu bokwifuza kuza kugira amakomande, bakaza kugira ngo nkumbure bagire n'ivyo basiguza. Ku biro bya Electromeka ni kuri Avenue de l'Amitié numero 10, ni muri Galerie Blessing Market en face ya building ABC. Hama ngaha naho aho mudusanze kuri garage yacu ni ku Mutoyi, ni hambavu ya Mutoyi ngaha kwijabe, ni ahahora ex-Sefa, ahahora hakorera Sefa. Abantu boca bahatora byorosha. Ageze noneho ku Mutoyi arashobora kuca atwakura tukashobora kuvugana nawe. Twavuze yuko mu migambi ya Electromeka izi ngendeshwa zima uko tuzigwiza niko tuzokereye ivyo bita ama station de charge. Izo station de charge zizoba ziri ahatandukanye ngaha mu gisagara mu bice bitandukanye. Hanyuma igihe muri site atamuriro wabonetse, iyo station de charge ntizobura umuriro kuko izoba iri alimenté par des panneaux solaires. Mu cyo gihe rero urashobora kugenda gusharija aho hantu atangorane. Hanyuma iyi moto muravyo uyisharije ikuzura, nta mafaranga ashika 1000 ukonsoma y'umuyaga nkuba, nta mafaranga ashika 1000 ukonsoma y'umuyaga nkuba. Hanyuma kacugenda vya birometero nababwiye hagati ya 50 na 60. Ugiye kugira ibiharu no munsi muri déplacement aho bigeze ku kilometero muraza amafaranga no munsi barihisha ufashe taxi canke intuzeye. Rero amafaranga ari munsi y'1000 ugize charge nibaza ko atangorane nimwe irimo.